kugaburira abana ngo bashizeho gufungura neza umwanya w'uturuhuko. Iyi ni imfashanyo tuzanye ivuye mu muryango witwa Love God Love Others Global USA muri Amerika. Tumaze iminsi tubikora n'uno munsi bacyakora kandi tubandanya tuzoroha kugeza aba bana bakunze Imana izo dushobora kubikora. N'umuyobozi wa kino kigo kandi hamwe nabo bakorana basanzwe bafashanya mu kurera bano bana. Ndazi yuko igikorwa cyanyu kitoroshe muri nabake abana barabagora, ariko two turasenga Imana kugira ngo mugwire kandi tuzosenga Imana babize mu izina rya Yesu Kristo. Orphelinat officiel de Bujumbura. Ikigo cy'imfuvyi n'abana batagira abavyeyi cya leta yacu mvyeyi. Aba partenaire ba kino kigo basanzwe bahurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa Love God Love Others Global USA. Ego abana n'abafatanya ibikorwa bacu bakunda kino kigo kugira ngo ubucuti hagati ya iyo shirahamwe rya Love God Love Others Global utangure hamwe na kino kigo kivuye ku mwana yashoboye kuregwa cyangwa kuba adopté avuye muri kino kigo. Hanyuma abareze uyo mwana baravuze bati reka natwe tuyumvire ukuntu dushobora guhezagira abana basigaye muri kiriya kigo cy'imfuvyi cyo kwishabe. Hanyuma Imana yarabikoze cyo turamenyana n'aba partenaire bo muri Love God Others Love God Global USA. Hanyuma baca baranyizera baravuga bati bo kuri umupasiteri turashaka tukurungike kugira ngo ubufasha bwose tuzoshaka gutanga muri kijya kigo uzobudushire bajya batanguye mu 1973. Rero uravye ahantu abana baba amategura yaratubaguritse, urabona yuko inyubako yashaje cyane. Hanyuma umuyobozi muri ya migambi yarasanzwe afise aratubwira umugambi ujanye na salle de reception ngaha guteza imbere kugira ngo ikigo kironka uburyo buvuye hanyine mu bikorwa by'iterambere cyangwa ibyo kugwiza umwimbu. Uyo mugambi urahari.